Ico kiganiro cyo guhanahana ivyimviro cyari cyatunganijwe kugira bihweze kazoza ku mwuga wo kuvura, aho bagarutse cyane ku vyerekeye impapuro z'umutsindo zihabwa abahejeje gisata ca kaminuza cigisha ivyo kuvura bita Faculté de Médecine mu rurimi rw'igifaransa, nkuko bivugwa na muganga Vincent Ndayizigamiye arongoye sendika y'abakozi bakora mu gisata c'ubuvuzi Sinapes, ngo uno munsi impapuro z'umutsindo zitangwa ntizihuye n'amategeko ategekanya ivyizo mpapuro z'umutsindo. Ikibazo kihari twasanze hanini gihagaze ku madiplome, ariko arahabwa les jeunes lauréats ba makaminuza, kaminuza y'u Burundi, kaminuza y'Ingozi n'iya Hope kuri Faculté de Médecine. Izo diplome bwa mbere zatangwa muri ancien système, yari yasohoka ari docteur en médecine, hanyuma habaye reforme amatekste aravuga neza ibijanye na reforme, zavuga yuko diplome itanzwe muri système BMD, yari diplome de docteur en médecine, izo biri administrativement équivalent kuri diplome de docteur en médecine itanzwe muri ancien système. Hanyuma duciye hirya no hino twasanze amategeko yose yava kagera avuga ikijanye n'iyo diplome uko yokwitwa kari diplome de docteur en médecine. Twasanze ubu abariko babisoma baravyitiranyije, dusanga bagiye kuvuga ngo ni bachelor baccalauréat en médecine, ariko turavye mu bindi bihugu iyo baccalauréat en médecine irabaho ariko ntivura, itangwa mu gisata ca mbere c'inyigisho za kaminuza ari premier cycle de 3 ans. Muganga Vincent Ndayizigamiye akavuga ko ivyo bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abene gihugu mu nzira zitari nke, ari naco gituma ico kibazo ngo kibaraje ishinga, kuko mu ntumbero sendika Sinapes ifise ari ukwita amagara y'abene gihugu. Rero umuganga si w'u Burundi gusa, ni n'uwisi. Bamuhaye impamya bushobozi abagiye au service de l'humanité, agiye kuri service de l'humanité azovurwa ahandi, mugabo bizoca bigorana uwo muntu kugira bamumenye avure. No mu Burundi nyene iyo diplome bayimuha bizogorana kugira shiro n'ikidodo, kubera ubu muri ordre des médecins kugira avure atezwa kuba afise diplome de docteur en médecine, kumuha uburenganzira bizogorana. Bimaze kugorana rero tuca tubona yuko bica bigira ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu. Abantu ntibazosubira kugira ubwizigirwa ku baganga. Hanyuma abavyeyi bahora barungika abana babo mu gisata c'amagara y'abantu muri medicine, ubu ntibazoca babajana ahandi kubera batabona kazoza kabo. Ari naco sendika haranira yuko igisata c'amagara y'abantu canke abantu bose biga ibijanye n'ivy'amagara y'abantu boza baje kugira bateze imbere amagara y'abantu koko. Agasaba rero ko abasoma amategeko mu vyerekeye gutanga izo mpapuro z'umutsindo bo kwihweza neza ico amategeko avuga, kuko kubwiwe ngo abo basoma amategeko bayasoma uko utariko. Gosaba rero abasoma b'interpreta amategeko cyane kaminuza y'u Burundi yuko yo kwicara igasubira igasoma neza ico amategeko avuga, kubera amategeko yose ameze neza aratunganije cyane. Abayasoma nibo bayasomye nabi, baja kuvuga yuko cycle za kaminuza barazitiranya kubera zirahari zirazwi, ziri no mu itegeko rishasha ryasinywe n'umukuru w'igihugu yo muri Octobre, le 29 Octobre 2020, yavuga neza ikijanye n'amasikle. Mukamenya ko mu nsiguro zatanzwe byagaragaye ko izo mpapuro z'umutsindo zitangwa, naho bovuga ko hano mu Burundi zemewe, byo hava bibatera ingorane igihe bikenewe ko boja kurangurira uwo mwuga hanze y'igihugu.